mu Kirundi kuri radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko kurekurira umwana kubaka atarakwiza imyaka irekuwe n'amategeko no guhonyanga agateka kiwe. Abaramukije inshuti namwe bakunzi ba radio Nderagakura kaze muri aya makuru mugira ngo mushikirizwe na Celestin Ndacayisaba nayo akabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Kuyu wa gatandatu niho hahimbazwa mu gihugu cyose umunsi wahariwe amakomine. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akabifadikanije n'abene igihugu bo muri komine Giheta yo mu ntara ya Gitega, nayo umukuru w'inama nshinga mateka Daniel Gerard Ndabirabe yifadikanya n'abene igihugu bo muri komine Matongo asanzwe avukamwo. Ibikorwa byo gukosora utunenge twibonekeje muri rusansuma y'abakozi bo mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi biracabandanya muri aya makuru turaza kuja kubabwira uko vyifashe mu ntara ya Cankuzo. Izo nizo ngingo nkuru zigize aya makuru ducishemo tumira mate hanyuma twinjire mu idonido. Ndasubiriye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze muri aya makuru. Nadia Nshimirimana niwe mu buhinga bw'ivyuma ariko aratuma amajwi n'amasanamu bibashikira nkuko nabibabwiye mu ngingo nkuru ziyagize. Kuri uyu wa gatandatu niho hahimbazwa umunsi mukuru w'amakomine mu gihugu cyose. Umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ukaba wifadikanije n'abavuka komine ya Giheta mu ntara ya Gitega. Ibirori bikaba vyabereye ku mutumba wa Bihororo. Iyi nkuru tuyibaze Aroyizi Ndayisaba. Komine ni kwanje, komine ni kwawe, komine ni kwacu, ni muze tuyikorere. Ako niko kanyamuneza karanga abavuka komine ba Giheta intara ya Gitega aho bari baramutse bahimbaza uwo munsi wahariwe amakomine. Ibirori bikaba vyari vyatewe iteka n'umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Bamaze gusabikanya ibifungurwa n'ibinyobwa kama, mustanteri wa komine Giheta agashikiriza ivyaranguwe n'ibigiye gukorwa mu guteza imbere komine Giheta. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yafashe ijambo aserukiye imvukira za Giheta, akaba yamenyesheje ko uwo munsi arakaryo kumvukira kugira zishikire aho zataye uruzogi. Akaba kandi yashimiye mustanteri wa komine Giheta kukuntu ariko arateza imbere iyo komine. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu buzima bw'igihugu cacu c'u Burundi, kuko n'umunsi abanyakomine bene komine bose mu makomine agize Burundi bahuriye iwabo ku muzi. Bamwe bavuga ngo aho bataye uruzogi, abandi batahe babitse uruzogi. Uno munsi umurundi wese niho yibutse aho yabitse uruzogi iwabo. Nakanyamuneza kubona rero dusangirira hamwe. Uyu muco ni umuco uri kuragarukana ubuntu mu gihugu cacu. Kubera iki ari umuco wo kugarukana ubuntu? Nuko kare uwize yaca avuga ati ndakize iwacu, iwabo urumva hahita indwara yabahakize. None ubu basubiye kugaruka ku muzi. Ubu abakuru n'abato baricara hamwe bagasangira bakayaga. Nico gituma mubona no mu iterambere turiko turaduga. Ubu amakomine yose mu Burundi ku mwaka ararabira hamwe ico yungutse. None rero nagira nteze ku izina ry'imvukira za komine yacu nziza Giheta, dukeze uburongozi bwa komine ku bikorwa bariko barakora bitanga batiziganye. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu yarangije ijambo ahamagarira abanyagiheta kuba akarorero haba mu isuku no gukora ibibateza imbere. Ahamagarira kandi abayobozi b'amashure shingiro korora inkwavu ku ishure kugira ngo baze barigurira ibikoresho bimwe batarinze kubisaba ubushikiranganje bw'indero. None rero abanyagiheta genda bateye intege Giheta mu bakarorero. Tiruza tubone umunyagiheta asubira kuba yambaye impuzu itameshe. Umunyagiheta ateza kuba asukuye kandi kuva kera niko babivuga. Ntiduze dusubire kubona rero umunyagiheta agenda afise ibihuzu byatabaguritse yambaye impuzu itameshe. Ikimenyetso cy'uko uri umuntu
nuko busa neza busukuke twese ubu turabona yuko bishoboka. Ntimumaze kubibona mwese, ejo ni ku munsi w'Imana kandi karuhuko tuzoguma tuyaga, mugabo tugere twigira inama ko umwaka uza atanumwe w'umunyagiheta n'umwana wo muri primaire azaba afise ikintu ashora. Abadirektori b'amashuri, ibiyororero ry'inkwavu hajya ku ishuri wanyu mutanguze inkwavu 10 gusa, none abo bana nibo bazozana utwatsi two kugaburira, hanyuma muce muza murabokorera mubokoreye ku buryo mw'ishuri ryawe ryose usanga ata mwana n'umwe adafise urukwavu. Birashoboka. Zangwa ntimuze musobe kuvuga ngo ministre ngo nguriringwa, oya twiguriringwa, birashoboka. Mwomenya rero ko muri ivyo birori bashimiye abitanze mu bisata bitandukanye kugira ngo komine itere imbere. Komine Giheta ikaba yagabiye kandi inka umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye mu ntumbero yo kumukeza ku gashimwe aheruka gutahukana agahawe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONI. Mu bihororo muri komine ya Giheta y'intara ya Gitega, Aloyizi Ndayisaba ku bwa radio Nderagakura. Tukaba tugushimiye Aloyizi Ndayisaba. Mwomenya rero ko imbere yo guhimbaza uwo munsi mukuru, umukuru w'igihugu yabanje kugurura icese Koperative Microfinance isoko ry'iterambere rya komine Giheta, ikaba yubatswe mu gisagara ca Kibimba ahazwi nko kwibubu. Tukivuga ibijanye no guhimbaza umunsi wahariwe amakomine, umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yahimbarije uwo munsi mukuru w'amakomine muri komine Matongo avukamwo. Yavuze ko uwo munsi uhimbajwe mu gihe Uburundi buherutse gutera intambwe ishimishije mu bijanye no kwikukira mu vy'ubutunzi kubera politike nshasha yo gukoresha amafaranga y'igihugu budget programme, hamwe n'imbono yuko Uburundi bwigaba bukigaburira mu mwaka wa 2040 no kuba mu bihugu biteye imbere mu mwaka wa 2060. Iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu eri irumva. Mwijambo ry'ikaze musitanteri wa komine Matongo yavuze ko ikomine ihagaze neza mu bisata bitandukanye, acaboneraho gushimira abaterera mu iterambere ry'iyo komine. Yanashimiye imitumba itandukanye igize iyo komine yitabiriye gusumba iyindi mu guterera kugira hashigikirwe abafisa mikoro make. Yasavye imitumba biboneka ko ititabiriye ku rugero rushimishije gufatira akarorero kuri ayo yandi makomine yitanze mu gushigikira abafisa mikoro make. Mwijambo ryiwe umukuru w'inama nshingamateka Geraze Daniel Ndabirabe yavuze ko uwo munsi udasanzwe kuko uhimbajwe mu gihe igihugu giherutse gutera intambwe mu kwitunganiriza ivy'ubutunzi n'iterambere vyerekana ukwikukiranya kuri biciye muri politike mu gifaransa bita budget programme. Bwabaye ubwa mbere Uburundi bushizeho budget programme. Amakungu duhereye ku kigega c'isi, za Banki Mondiale, za FMI n'abandi bari barabwiye Uburundi, babwira umukuru w'igihugu n'abandi bose muri leta ati ivyo ntabyo muzoshobora, ati nimurindire nk'imyaka 6 niho icyo kintu cyitwa budget programme mugishobora. Mu myaka 6 iri imbere Abarundi barihagararako, Abarundi turiyemera, nibwo tubwiye abazungu tuti ivyo nimutureke tubereke twebwe Abarundi tubijako. Buriya turafise Abarundi bazi ubwenge, ivyo bintu Abarundi baravyunamye ko budget programme barayishobora. Ubu mugambi urahari, amahera azokoreshwa muri komine uno musi arahari, uwo mugambi urahari. Hageze naho rero uyu mugambi iryo bwirizwa umukuru w'igihugu aritera ko igikumu. Uyu munsi mukuru ubaye uno munsi w'amakomine utwibukije ko muri uyo mugambi wa budget programme ikomine niryo soko ry'iterambere. Twavuze ko ari intango y'ukwikukira nyakuri, kuko nababwiye ko kuva Uburundi bubaho nibwari bwigere bushikira uwo mugambi, kuva Uburundi bwitwa Uburundi. Ati hashimigwe umukuru w'igihugu yazanye iyo mbono. Mwomenya ko ivyo birori vyasozerewe mu kanyamuneza aho abari ngaho basangiye ku vyimburwa bitandukanye. Tukaba tugushimiye eri irumva. Imbere rero yo kuja mu birori byo guhimbaza uwo munsi w'amakomine, umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe
akaba yifadikanije n'abenegihugu bo muri komine ya Matongo mu ntara ya Kayanza mu bikorwa rusangi byo kwegeranya amabuye azokoreshwa mu kubaka inzu y'inama n'izindi manza. Mu ijambo ryiwe akaba yibukije ibiri mu ibwirizwa ry'ingene amakomine n'intara zitunganijwe. Akaba yavuze kandi ko komine ya Matongo izoba nini kuko izoba iri hamwe n'izindi komine zibiri ikaba n'umurwa mukuru. Eka no muri komine Rutegama y'intara ya Muramvya uwo munsi mukuru w'amakomine wahimbajwe. Abarongoye intwaro n'imvukira z'iyo komine bakaba buguruye inyubakwa rusangi zubatswe uyu mwaka, nayo ikaba ari sentare y'iyo komine ya Rutegama, amabombo rusangi ku mutumba wa Bupfunda, eka huguruwe n'inzu zo kubikamo umwimbu zubatswe ku mutumba Nkonyovu. Iryo himbazwa ry'umunsi mukuru w'amakomine muri komine Rutegama ryatanguriye ku gikorwa cyo kugurura inyubakwa rusange zubatswe n'abavuka muri iyo komine nk'uko musitanteri Stani Nimbona abitubwira. Kuri twebwe abavuka Rutegama uno munsi wahariwe amakomine, kuva mu gatondo aho twari kumwe twahereye muri zone ya Mushikamo aho tuguruye ibiro by'umukuru w'umutumba byiza cyane. Tuguruye kandi umugende w'amazi wubatswe uva imunyinya ushika ibufunda ku ishure shingiro ry'ubufunda. Tuguruye kandi mu gutera intege abikorera utwabo ihangare yo kubikamo umwimbu canke n'ibindi ya koperative. Ubu rero tukaba turi ngaha kuri iyi sentare y'intango ya Rutegama. Nk'uko mubizi sentare yari ihari yari ishaje cyane gose, rero muravye inyubako n'akanya keza ko kunezerwa ko abitura sentare bagiye kwakirirwa ahantu hameze neza. Akaba yaciye anabibutsa insiguro y'uwo munsi. Uyu munsi ni umunsi mwiza cyane gose aho imvukira zishikira mu ikomine zatayemo umusogi kugira ngo abakorera hirya no hino bahure kubera baba bataherukana kubera imirimo itandukanye, baganire barabire hamwe ikomine yabo aho igeze mu iterambere, barabe ico boterera kugira ngo itere imbere gusumba. Umuhanuzi wa Buramatari ajejwe imibano ari nawe yaserukiye Buramatari w'intara ya Muramvya muri ivyo bikorwa, akaba yashimiye abavuka muri iyo komine ya Rutegama ku mwitwarariko bafise wo kubaka komine yabo. Acagira akabatera intege anabasaba ko borushirizaho mu kuyiteza imbere. Twagomba dushimire imvukira zimaze kugira ico zikoze aho zivuka. Hari ubatse nk'akazu keza akabona ko yo kubaka mu Kamenge, mu Carama, ku Mutanganoro canke mu Gasekebuye, mugabo aravuga ati ntegerezwa kukubaka mu Rutegama. Hariho n'uwundi rero yararahiye ararengwa ati shaka kugira ihinguriro, sinshobora kuryubaka i Bujumbura mpakaza abantu ntazi, ariko yaciye avuga ati ndavyubaka impira. None harabuze uwundi muntu azocemvira kubaka uruntu nka rurya ino mu Rutegama nk'imushikamo canke ahandi, canke uwundi muntu Munyamuramvya azoca yumvira kudugana ikintu ruguru ciza. N'uwundi wese amurako akarorero. Hama ku rwego rw'intara turabashimiye cane, n'Imana baha ico ciyumviro ibandanye ikomeza uwo mutima mwiza mu bene Rutegama, mu bene intara ya Muramvya no mu bene igihugu bose. Uwo munsi wahariwe amakomine ukaba uhimbajwe ku ncuro igira 10. Mu kuwusozera bakaba bawusozereye ku gusangirira hamwe imfungurwa kama. Tukibandanya amakuru twabateguriye, igikorwa cyo gukosora utunenge twibonekeje muri rusansuma rw'abakozi bo mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi kuri wa gatandatu cabandanirije mu makomine y'intara ya Cankuzo. Ujejwe go rusansuma Xavier Ngendakumana agashima ko ico gikorwa kiriko gishirwa mu ngiro. Idonido na Eric Yarankunze. Aho twashika ku mugwa mukuru wa komine Mishiha twasanze abakoze rusasuma na bamwe mu bakozi b'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bari ku biro by'umuyobozi w'indero muri iyo komine kuraba ko amazina yabo n'ibindi bibaranga vyanditse neza ku rutonde barundikiwe fichier électronique mu rurimi rw'igifaransa. Abari mu mugwi ujejwe kuraba uko ico gikorwa kiriko kiragenda bakaba babafasha gutorera umuti tumwe mu tubazo twibonekeje. Umuyobozi w'indero muri iyo komine ya Mishiha Minani Apolineri akaba yatumenyesheje ko abakozi 477 aribo basasumwe muri iyo komine
babiri barasiba kwisasumisha. Ico gikorwa kikaba cakozwe n'abagera kuri 33 twaciye no muri komine Gisagara aho naho nyene igikorwa co gukosora cariko kirakogwa. Umuyobozi w'indero muri iyo komine Ntawukuri ryayo Alexis yamenyesheje ko abakozi 663 haribo basasumwe, babiri nabo barasiba kwisasumisha, 36 bakaba aribo bakoze ico gikorwa co gusasuma. Akaba yamenyesheje ko hari abakozi bo ku mashure shingiro ya Ruramba ya mbere na Mungwa batabonye ku rutonde barungikiwe. Tuvuye aho muri komine Gisagara twaciye tuja muri komine Cendajuru aho twasanze naho nyene bariko barakosora utunenge turi ku rutonde barungikiwe fichier électronique mu rurimi rw'igifaransa. Umuyobozi w'indero muri iyo komine Gahitira Samuel amenyesha ko igikorwa ca rusasuma cakozwe n'abantu 30 bakaba basasumye abakozi 377. Akavuga ko tumwe mu tunenge basanze kuri urwo rutonde barungikiwe ari uko hari ishure shingiro rya Ruvubu batabonye, hamwe n'umwigisha wo kw'ishure shingiro rya Mwambu nawe nyine atibonye kandi yarasasumwe. Bamwe mu bariko barakora ico gikorwa twaganiye barashima ukuntu iyo rusasuma y'abakozi b'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi itunganije, kuko ngo uretse tugorane twa internet bagize ibindi vyagenze neza. Bagahumuriza n'abisasumishije ko barimwo kandi n'ababuze baca batanga raporo kugira bazobaronderera ahandi boba barabasize. Umuntu ariko aragerageza akihweza uko kiriho kigenda neza, kiretse ingorane y'amakonegisiyo n'imiriro ugasanga tugora mu telefone, ariko muri rusange kiriho kiragenda neza. Ku ruhande rw'iwanje bo nasasomye bose baribonye, umwe niwe twabonye mu gakosa mu gakarakosowe. Amakonegisiyo bivanye naho umuntu ariko arakorera byaragorana cyane kugira bishike, ku buryo byafata umwanya muremure kugira umara umuntu kabanza kwiyunguruza karondera ahantu ashobora gufata. Ndavye abo twasansomye twari dufise bose baribonye byagenze neza. Umaze kuzana fishe twasanze bose barimwo kuryo shure, kiretse umwe yagiye kurekama habaye w'akarere mugabo yabakosoye, twabatumye ko baraza barira nabo nyene baha muri deseye utangorana no bakomeza ko atangorana irimwo ko bari mu bakozi ba leta nyene kandi ata kibazo kihari. Umukuru w'umugwi w'ubuhinga ujejwe iyo rusasuma asanzwe kandi ari mu mugwi ukurikirana uko igikorwa co gukosora kiriko kiragenda mu makomine y'intara za Muyinga, Cankuzo na Ruyigi, Vyengenda ku Mana, arashimira abajejwe indero muri ayo makomine twaciyemwo kukuntu bariko barakora ico gikorwa. Nayo kutugorane twabatibonye ku rutonde barungikiwe fichier électronique, akaba yasavye abayobozi b'indero mu makomine kuca babishira muri raporo kuri urwo rutonde, bongera babimenyeshe mwishira hamwe Media Box kugira baraba aho babasize bace babagarukana aho bakorera. Nyuma yo guca mu makomine y'intara za Muyinga na Cankuzo, abagize umugwi wo kuraba uko igikorwa co gukosora kiriko kiragenda bakazoca babandaniza mu ntara ya Ruyigi kuva kuri uyu wa mbere w'indwi buca dutangura. Mu Cankuzo, Eric Yarankunze ku bwa radio Nderagakura. Tukaba tugushimiye Eric Yarankunze. Umushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi Deogratias Rusengwamihigo asaba abakozi b'ubushikiranganje arongoye gukora bubahiriza amategeko bakirinda uburyarya. Aho ni mu gihe hari abakozi b'ubwo bushikiranganje baherutse guhemba umuntu amaze amezi 6 y'akazi bakamuha imiliyaridi z'ababa zibiri. Yo Rusengwamihigo akavuga kwabo bakozi bamaze guhanwa kandi ko nabandi bazofatwa bazohanwa hisunzwe amategeko. Akabagabisha kandi ko batokwitwaza ubwoko bwabo ngo nibwo bazira kandi bagirwa n'icaha c'ubusuma. Akabazo k'ubusuma mu bakozi sinovuga kimwe ariko vuba cyane tuzobamenyesha ubundi busuma bushasha twatoye ugenda butera imbere. Uko umuntu agenda yiyumvira kubafata niko nabo biyumvira gutera imbere mu busuma mu kunyegeza. Rero abamenyesha yuko ubwo busuma uko buri kose tuzobwihanganira, nk'uko mwabyumvise mu minsi iheze harabaye amakosa, hari abantu bahembye umuntu imiliyaridi hafi 2, umuntu akoze amezi 5, ico twarashoboye kuciruka ko turagifata ayo mafaranga arahagarara. Abo bantu rero bamuhaye uwo mushahara bateza guhanwa, twarabahaye. Ico gituma nimwumva amarura avuga hanaha ngo tabara fonction publique irahiye, ngo abakozi ngo bariko batotejwe bakiri. Uwumva wese ku mutima akumva yuko afisemo ubusuma muri we n'abariruka, nzomwihanganira na gatoya. Umuntu azoja mu busuma tuzomwiruka ushika ubwo busuma tubuhagaritse. Biri no mu vyatuzanye ngaha, nako ako kazi nikaramuka gatungana toca nisobokera ngende na pension yandi izobigeze ndo. Inkuru ya nyuma y'aya makuru, ishirahamwe ry'abakirizi babinonosoye ACCR Burundi rigiye gushiraho ubuhinga bwa none buzofasha abakenyezi bibungenze, aho bashobora gusanga abakirizi babinonosoye ico bise mu gifaransa solution numérique de géolocalisation des sages-femmes sur le territoire national. Urongoye iryo shirahamwe ACCR Veniste Ngendakumana
avuga ko bizofasha kugabanura abatakaza ubuzima bariko bibaruka. Ubu buhinga tugiye gukoresha turi kumwe n'ishirahamwe ryitwa Digitech Soft ni ubuhinga buzotuma aho umukenyezi yibungenze canke yibarutse canke akeneye kwibaruka ashobora kumenya abasore femme bari mu ako karere abarimwo none hakabitura hakiri kare ibintu bitarakomera ataragira ingorane bakamufasha mu kibano ubwa mbere kugira ashike kw'ivuriro hari ibintu bomufasha by'ibanze mbere binashobotse bakanamuherekeza kugira ngo ntagire ingorane atarashika kwa muganga. Murabona ko mu Burundi abakenyezi benshi bashika kwa muganga bamaze kugira ingorane, aho usanga umwana yamaze kugira ingorane cyane n'umukenyezi akagira ingorane, bigatuma mbere benshi bashika no kwa muganga byayangaye bikanabaviramo n'urupfu. Umugore yibungenze akeneye kwibaruka canke yibarutse akoresheje telefone yiwe canke imashini, murabona ko ubuhinga bwateye imbere, izi telefone Android canke imashini ariyo bita mudasobwa, arashobora bitamugoye kubona mwako kare ahari umusade femme ashobora guca akorana n'ivuriro ubwo nyene, ivuriro rikaba riritegura kugira rimwakire canke ibitaro mu gihe abonye bikenewe ko ari ibintu vyihutirwa, arashobora no guca barungika ambulance muhira afashwe no musade femme. Bizofasha cane, noneho hari n'ibindi bihugu bamaze kubikoresha aho bikiza abakenyezi benshi n'abana bahitanwa n'abana bakunda gupfa nyina baba bariko baribaruka. Nshuti namwe bakunzi ba radio Nderagakura, nino ngacu turangiriza amakuru twabateguriye. Nkaba ndabakengurukiye mwebwe mwese mwafasha akanya mukayatega amatwi, nkakengurukira Nadia Nshimirimana mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi n'amasanamu bibashikira, nkakengurukira uruganda rw'abamenyesha amakuru Celestin Ndacayisabana yabashikirije ndabasezeye, mubandanye muhimbagwa n'ibiganiro vya radio Nderagakura.